tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana nshuti bagenzi muko muradukurikirana kuri Inganji Films n'umwanya udasanzwe tugira tuganire kuri microphone muri kumwe na Claude uwo musanzwe muzi nk'umuhanuzi canke umwunganizi. Hamwe n'ivyo rero tugira tubandanye n'ikiganiro twari dusanzwe turiko turavuga kijanye n'abajene bariko baraja mu bihugu bitandukanye. By'ukuri iyo ni intambwe idasanzwe bariko baratera mu buzima, ariko ikibazo aho kiri ni iki, ko hariho abagenda bigakunda, hari n'abandi bagenda bikanka. Mbega intambamyi canke imvo nyamukuru yo bariyahe? Nico catumye mvuga ngo reka tukiganire, kumbure twungurana ubumenyi kuri ibi na biriya. Aha mu gihugu turazi ko hari abajene benshi basanzwe atakintu na kimwe basanzwe bariko barakora, basanzwe ari ba bantu bamwe baryama bakavyuka, bamwe barindira ko muhira bahisha, bamwe barindira ko abavyeyi babagurira ikaye, bamwe barindira ko babagurira uniforme, ndetse banabarihira minervare. Navyo si bibi, mugabo nabo basanzwe ataco bariko barakora. None umubwira gute ko uwo muntu azova aha agende mu mahanga ata papa ata mama atande abagiye gusangayo kugira ngo bimuhire? Kumbure abamenyeye ko narize nzogenda ndonka akazi, nzogenda kumbure bizogenda neza, ariko ikibazo ni kimwe, muri benshi bagaruka barira na majorite babaribo, kuko ntivyumvikana ukuntu uzohava uterera imbere ahantu, uzohava ukora, uzogenda Dubai ukora ikiyede, wamenyeye muhira ko biba bihiye ugafungura, ariko uve ngaho ugende ahantu atawukumesurira impuzu, uve ngaho ugende ahantu ata muntu n'umwe munazinanye wanashima, hama ngo uzohaterera imbere. Rero mu ncamake urwaruka rw'uno munsi nitwebwe Burundi bw'ejo, nitwebwe Burundi bw'uno munsi, nitwe dutegerezwa gukora, kandi ico ugomba gushikako utegerezwa kubiharanira. Kumbure naho bavutse mu muryango babifise bazobiguha, ariko utazi ingene ushobora kubigera bizopfa. Rero ndi umwe mu bakuze basanzwe bafise utwo bagomba gukora, bafise ico bashobora gukora canke bifuza kugera aho bashitse. Ego sindahashika, mugabo ndafise aho ngeze, nshobora kuvuga ngo hari intambwe nateye biciye muri vya vyiyumviro vyanje, biciye muri kwa kwiyumvira kwa gukora. Rero abariko baragenda si bibi, nimugende, mugabo hano mufise ivyo mwariko murakora, no mufise ivyo mwari musanzwe muhereza amaboko. Kumbure hariya muzoshika muri biriya bihugu, ibihugu muzogwara ntimuronke imiti vyihuse, n'ibihugu muzogwara ntimuronke na bene wanyu baza kubaraba, n'igihugu ugiye kuba witunze, ukigaburira, ndetse ukikorera bijya vyose muhira bagukorera. Rero ico nobahanura, gende mukore, ko gukora ntawe vyinshi, kandi gukora ntibivuna umugongo, ahubwo bikura agasuzuguro, kuko uriho ufise kazoza, ufise ivyo uri kurondera, ufise ivyo ugomba gushikako. Niyo mpamvu rero utegerezwa kuba ufise ico utegerezwa gukora, surtout kugira ngo witeze imbere. Ibihugu vya Dubai n'ibindi, abavayo canke abariyo barabizi, barazi ko atagufyina amaheru yarya ari uko wayakoreye. Akarorero benshi harabaza bavuga ngo naka ngo ntiyampaye amahera, ngo ari mu gihugu kinaka, bakibaza ko ndetse umaze gushika amahera uco yatora. Abo rero ndashobora kubahagararako cane. Muragaba mudandaze ivyema aho muri, mudandaze amabarafu n'ibindi, kumbure nabo inoti si coroshe. Aho abantahura cane n'abari mu gihugu ca Dubai, ndetse n'abari Oman, Arabia Saudite n'ahandi, abo oye barantahura cane. Kumbure barazi akamaro k'amafaranga. Nta muntu ico nkundira, nta muntu amaze gushika hanze azi camujanye ashobora kuvayo.
abariko baradukurikirana murashobora kumpinyuza uzi icakujanye cagukuye hano uko vyanka kose aho uronka abakoresha babi uko bigenda kose urapambana tu ugabo ukagera aho ugeze kandi Imana ibibamwo. Rero niyo mpamvu utegerezwa kugira ico ufise muri wewe ugiye gukora hariya hantu, ukagira objectif ukeneye gushikako, ukagira ndetse n'ico ugomba gukora. Muri make mu gihugu cacu hariho abajene benshi nk'uko navuze, ibiganiro vyanje bihagarara ku bajene benshi, abajene batabona ejo habo, bahanze amaso bayinarume bande bakomeye bafise amafaranga, ariko nobahanura ngo baveyo kabisa, kuko nyokorome nawe afise ivyiyumviro vyiwe, uno musi azoguheja kwima. Rero nariko ntera intege cane abari mu bihugu bitandukanye n'abari hano mu gihugu ciza cacu c'Uburundi kugira ico bakora kugira ngo bikenure bikure mu bukene. No musi uronka 1000 ejo ukaronka 500 ukayaziganya, azokubera amahera menshi cane, azosumba imiliyoni uhawe. Kwereka imiliyoni uhawe utari umuntu ufise ico bita gestion, uzi kugera ikintu, nta kamaro kanini ukunda gusanga kugirira, kandi nta n'umuruho ubona ko mengo yaranaguteye, usanga mengo n'amahera yo ngaho nyene. Ariko ku mahera wewe wakoreye, ku mahera wewe wabiriye akuya, ukunda gusanga kenshi ari byo bituma umuntu atera imbere, bituma umuntu yaguka mu vyiyumviro, bituma umuntu agera aho yifuza kugera. Rero ku bajene benshi bari hano mu gihugu ciza c'Uburundi batariko bariga, badafise ico bariko barakora, abo ndabaciye intege cane. No mwanya n'umwanya munini cane, ni mwanya mwiza, haracari ivyizigiro ko ushobora guhaguruka ugakora, utaravye ngo naka ngo arandaba, utaravye ngo abo twiganye, utaravye ngo ikibano mbamwo. Oya, no musi nunanirwa, ejo nunanirwa uzonanirwa wenyene. Bamwe mwabona, bamwe barabagenzi bawe bazogucako n'amamodoka, bazogucako ndetse na lift ntibazonayiguha. Niho uzobona ko kazoza kawe kahise kawe hari ico wakoze canke hari ico utakoze. Rero izi mpanuro canke imotivation nituma kugira ngo wewe uve aho uri, uve mu vyo urimwo, kugira ngo wikanure, ukanguke, ufate decision, uvuga ati jewe ndahagurutse, ntegerezwa gukora, ntegerezwa gushika aho ngomba, ugire objectif à atteindre, ugire ico ugomba gushikako. Rero ejo nivyo bizogushikana hajya wipfuza. No musi kuva mu Burundi ukagenda hanze si ngorane cyane, urashobora kugenda mugabo ugiye gukora iki? Ugiye kuraba amatara, ugiye kuraba imiduga myiza ko ifise beneyo, ugiye gukora iki? Ejo uzosanga baguhaye ibikorwa ukore, ejo utabimenyeye ni uzoca uja kuri rezo sosio uca ukoma induru ngo tubayeho nabi, ubuzima ngo sivyo naje bambwiye. Bakubwiye kugiye gukora mu biro, bakubwiye kugiye gukora muri entreprise yawe, utegerezwa gukora. Rero haguruka abajene, mukore, mufise objectif, mufise decision, mufate decision y'ivyo mugomba gushikako, ndetse Imana izogenda ibana nawe. Ndetse nta kintu na kimwe, n'ijambo ry'Imana riravuga ngo udakoze ntakaje. None wewe wifuza gukora, wifuza ko arenda gukore, wifuza ko arenda kubesha, ico no guhanura, va muri ubwo busamazi, haguruka ukore. Twese tuja hano ku matelefone, tuja ku makamera tukavuga, nuko dufise iyo tugomba gushika, nuko dufise iyo twavuye niyo tugeze, niyo ko dufise ikiri muri twebwe aho tugomba gushika, kandi turabona ko ejo hirya ejo turashobora kuhashika. Kumbure rezo sosio hari abanyeshure, abantu benshi batazi ko nayo arakazi. Ivyo naro bibabwiye ubushize, mvuga ngo umuntu arindiye kuzohava aronka akazi kuvyo yize, akumbure asubize inyuma ivyiyumviro. Uwurindiye ko azohava aronka akazi kamutunge kuvyo yize, asubize ivyiyumviro vyiwe inyuma, haguruka akora. Ahubwo nyabona ari ushoboye gukora amatelefone ayakore, ari ushoboye gukora ikiyeda gikora, ushoboye kudandaza amabarafu, amazi ayadandaze, kugira ngo agere aho ashobora
agire ico ashobora kwishitsako atarindiye amashure. Ejo uzoronka akazi muri leta usange wa mushahara udafise ikindi utegemeye wa mushahara bizokunanira cane. Rero nshuti bakundwa muriko muradukurikirana, niyumvira ko umuntu afise kazoza keza n'uwufise iyo yavuye, afise n'iyo agomba kwerekeza. Ivyo rero nivyo vyiza, nivyo bituma umuntu aba ukomeye. Rero ikiganiro c'uno munsi nari ngomba ko tuganira kuri no sije. Wewe ugomba kuja hanze mu gihugu ico ari cyo cyose, ntugende uzi ko ugiye gukorerwa, genda uzi ko ugiye gukora. Ejo ntuzogaruka uturenza urwamo, ugaruka uvuga ngo urumva ngo nasanze ngo siyo contrat twasinyaniye. Ego c'est vrai wasinye contrat yo kuzokora igisiti, urumva ko mengo biroroshe, ariko ushike usange ndikiye duca ukoma induru. Oya, genda witeguye gupambana, uvuga ati jewe uko vyogenda kose ndi umupambanyi, kandi ico nkeneye ifaranga, nkeneye amafaranga azonshikana aho ngomba. Murakoze cyane rero, tubashimire cyane abariko baradukurikirana kuri Inganje Films. Tubifuriza amahoro y'Imana, kugubwa neza. Abariko barapambana mushikane mupambana, Imana irababona kandi izobafasha. Murakoze.